sinkunda kuvuga amasigara cicare guys murayabona nta Samire muri comment imwe gusa Alvin yaririmbye iri hit amafaranga 100 ndayimuha Simbizi ntarimenye wari we Alvin wewe turabizi ko ari umu empori na utabizi Simbizi namenya abo bivugana Simbizi arubatse urumva afise abana kubera ikaza guhangana n'umu empori deja Alvin nta muntu amuzi nk'umuririmbyi donc yishira muri profile y'abaririmbyi nta muririmbyi uzombwira umuziki umwe wa Alvin yirimbanye wabaye hit ibaze ko Simbizi yo nashira Alvin mu bana ba Simbizi akamugaburira nk'umwana mu bandi mugacu usanga Simbizi arihangana donc n'umuntu yohangana na mwami kazi we burya mugabo abantu bamufitiye amabanga benshi bazashira nirina yahukanye kubera abenshi ndazi ifoto nayo bazi Alvin abiravugwa cyane sineye kumusumana ivyemezo nibi yuko ari umupedi no ngakiri mu Burundi vyaravugwa je ntusabe fact canke source. Yes, hello bakunzi ba Gatech TV, ubu ni Rodrigue agarutse ku yindi vibe. Nkuko mibona turafise umusore w'inyamu. Umusore w'umusonga. Yes, ni umusore ubona yari yaduhevye. Amadiri yawe imani nawe turatubwira ibicengetero. Papa, kubera tuba turi mu iyo nota nisaba kwiruka cyane, yes. Yes, ni umusore bita Kodi The Black kwa one manika man cherenzo hapa nguma na mazina ya hariya kweli ako kazina unabadilisha jina effect man mugaje zina yingiye kera ariko natwe bizoza papa Kodi kubera iki witwa Kodi The Black ni zina ryo mu bwana mvuga deja kera je banyita Konde Boy nakunda indirimbo z'abatanzania nkaryoherwa mugana umva abandi bamesha ngo we Komba Boy cyafata plan yo kugira ngo ndaryablege kwanza Chanda Gabriel ndakora recherche chanda aba bantu Twitter nasanze mu comedy mu Faransa yitwa Kodi nanje avuga ati reka Gabriel ndakusha ngo namo Kodi yes The Black yoyo ni ibintu bigaragara ko urumva mu Black nyene yemera yes no musore ubona akiri muto cyane ariko musesangutse ana madiri wayatangwa ryari imana samadiri akeshi jemba nibereye kuvuga ivyiza vy'igihugu atusa ibintu nk'ivyo ko ibintu vyiza by'igihugu ushobora kureka bishira hanze ko hari abantu benshi batari mu Burundi bakeneye kubimenya hari abantu baba bari mu Burundi mugabo baba babwirwa y'amajambo mabi gusa rero yifasha kandi nkazo babwira ivyiza navyo birafasha cyane yes ariko igitumye mvuze ko ari amadiri hari abavuga ngo mwebwe ngo abari mu nzego za leta hari igihe bakora mu minwe baraguhenze no kugaragaza patriotism ibiri mu muntu burya jewe uje ugatuka papa no nkubu dufate inji wanyu nkatuka so wawe kugira ngo wanirire so wawe no kubanza gusaba amahera wapi nagira rwandira so wawe ugira ko uhuruga kifusi kwenda mbere papa twebwe rero ntibabahende ngo hari ikintu ntaco pe no gukunda igihugu cyane kumva batocafuza inzego zacu turi ngaha ntivyumvikana kuko kandi igihugu deja ikintu gicafuje so wawe canke famille yawe nawe menye ko bucafuye nico gikuru hamwe duharanira ntibaze ngo nibindi nibiki umuntu ashobora kwitanga turafise abasirikare bari ku mafro bari kugwana bagwanya bagomba guhungabanya umutekano w'igihugu natwe Imana yaduhezagije akanwa ikadukoresha kakanwa nyene tunetraliza abo bayine yego kameme umutegetsi ntashobora guhaguruka ngo ahangane n'umuntu nka Chimamanda voilà umuntu afise résidé pauvre ashobora guhangana n'umuntu ajeje umutekano canke umuntu wo mu nzego za leta twebwe rero bene igihugu nico tuba tuhabereye kandi twabikoze nk'umurimo mwitumo kandi n'ubu birabandana ati rero Kodi akora ikintu co kuvugira igihugu nk'umupatriotisme simuvugizi w'igihugu ahubwo ndavuga ivyo mbona abantu bari ko barahisha abarundi nkagerageza je narose ho mvugira cyafata vya bintu bari ko baranyegeza abarundi bakabazanira bibi gusa acanda ari byo nshira ahabona nkavye ahabona wow nivyo muri make yes
numva amashura yakwiye vraiment félicitations kandi courage ibiganiro byabona biko bishika beshi kunyota narakoze ikiganiro hano muvuga amajambo atandukanye kuri bariko baracoza premier dame kandi barazivye abantu bose bariko barabivuga barahoze barahoze nanje nico gituma rero naciye mvuga ati ndamugarukana rero Rodrigue murane ko amazi gihakora namwe uri mu kazi prediction asansa na msaza yes tuvuye rero kuri ayo makuru y'igihugu canka kugenga akuraba hariho amakuru ubona amazi gihe acana canako bamwe baravuga ati duhagaze kuri no ruhande abandi duhagaze kuri no ruhande ni Avin Smith ubona bari mu beef na Monsieur Simbizi wasema vumba bamwe baravuga ati none ibintu bizoherera bimaze kuja mu mpaka kambo kaba babanyi bacu ugasanga haro n'amajambo bavuga ari deep so umuntu afise indero y'ikirundi azoshobora kuvuga cyangwa asubire rero camvuga ati reka nzane no musesanguzi harico ashobora kubivugako so cyo kibazo novuga yuko ubu arico giteyambuti yaje mu Burundi ariko sico muri entertainment muri entertainment c'est bon ikora bikona kandi cyane mugato agatwabwire yuko bijya tubifata rimwe nk'ibitabaye kubera ko nyamba Simbizi na Alvin ariko barahangana ni bibazo byabo personnel mugabo bajya abantu bafite influence ndende barashobora ko influence undi muntu ugasanga bariko baratanga ingeso nziza itari nziza mu bantu ugasanga ibintu n'abafana bariko baracana mu nyambara abakunzi ba Simbizi baracanyemo n'abaruvini ivyo rero ivyo turabibona no mu commentaire cyane gose harabamwe amambutiyage yes mugabo bijya uko no bifata Simbizi ntarimenye wari we Alvin wewe turabizi ko ari umu empori na utabizi Simbizi namenya abo bivugana Simbizi arubatse urumva afise abana kubera ikaza guhangana n'umu empori Alvin atazi ko adafise indero dufise ibintu vya Alvin jishi tubitse one day tuzobishira habona tukiraho nibiki wofatira ko kuvuga ko Alvin ari umu empori ukuna tukana kameme hari bijya bintu ukuna tukana hari umurundi yokomera gutukana nk'ibintu Alvin avuga deja mwarakoranye ikiganiro byinshi waravyumvise ahubwo Simbizi cyo namubwira Simbizi nareke kuba arateramana kuko nguteramana nimbwa ikaguhaza imbaragasa kandi ngo iyo bimenyereje imbwa gusanga mu rusengero deja Alvin nta muntu amuzi nko muririmbyi donc yishira muri profile y'abaririmbyi nta muririmbyi uzombwira umuziki umwe Alvin yirimbanye wabaye hiti si wa muntu adunyura kubunani kubu featuring indirimbo imwe ya Alvin iri hit yiririmbanye Jesse nkunda kuvuga amasigara cicaro sinkunda kuvuga amasigara cicaro guys murayabona nta samire muri comment imwe gusa Alvin yaririmbye iri hit amafaranga 100 shadayimuha yiririmbanye zerekane hajya kuri kamera babibone moya 2 3 4 5 6 7 8 aranarenge he indirimbo imwe ya Alvin yiririmbanye iri hit ngo y'amafaranga imwe gusa okay reka tubarindire turabe ngo yari kumeza mushaka ndayagumiza ngaha ndongera ko na venue wuhimbira none ko dikumenga ujuzananye ishaburi si shavumani wowe urashobora kubifatira uri umuntu ukaza ugateza amambutiyaje deja ntituzi yavuye ntituzi yavundurutse kama yabavuye navyo tuzi yamba ari mu Kenya navyo tuzi teza ambutiyaje Simbizi n'umugabo papa Simbizi sinje kumushikira ko hari n'ibintu nawe navuga nkamubwira ati papa wadekonye ngaha ibaze ko Simbizi yo nashira Alvin mu bana ba Simbizi akamugaburira nko umwana mu bandi mugacu usanga Simbizi ari hangana donc n'umuntu yohangana na mwami kazi we Alvin yohangana na mwami kazi man mwami kazi n'umu entertain ubimenyo vyandika ahantu hari abaririmbyi mwami kazi wa Simbizi arushizina na Alvin arimwo Alvin aje muri profile yo kuririmba azinafise ninde yo mparitse ko tutamenye muri bisangamani ntivyari vyarase igihe akora ama plan yo kuja guhenera abantu muri bata cyangwa kunya muri bata umuziki niwe vyase katoboa ariko avuga yuko ivyo bintu wewe vyamushitse kanya kure naho mu bigwanya vyamushikanye kure he
muri kiganiro mwakoranye uze kumenukura ari commentaire bakomanse kuri kiya kiganiro ikintu tumuziko ni umunyeshari numva urazi kutagira impano ugaca bivanga n'ishari n'inzigo bizorangira ari hehe emotive ngo numva ngo yari mu Burundi ngo yaraza ngo na mariage ngo ya DJ Fernando mariage ya DJ Fernando yari kuba nubwo atari kuza ngo yaje ngo aje kumusapotinga ngo muri show yari kirabera igitega muri Cercle d'Alliance kiyagiye niyo narindi ibaze Alvin Smith yarushijwe abafana na Joachim Smith nandi mbonyesha afise mugo timbo twa afise turatambika turaryoje yarushije guhagurutsa abantu Alvin Smith man niyo nari ari kuri Cercle d'Alliance kandi yavuze ngo naje ngo muri sansi yo kugira ngo nterere DJ Fernando nta mufana numwe Josir yaje kubera Alvin Smith abaje bari basanzwe boje abo bajamo bari amazina badafise wewe urakoze agafeaturing dufate babwiza gwa featuring ba DJ Fernando baragufashije baragwa agafeaturing uciye wibona nkarema urumva ujya tumuzi muri comedy deja n'ubu nivyo ari mu nani nyamba ari muri Kenya rero no nyamba ari yo na Miss Keke sivyo nivyo arimwo rero nake guhangana Simbizi ararota Alvin Smith man kore niyo aramurusha ujya mugabo abantu bamufitiye amabanga benshi bazashya nirina yawukanye kubera yawukanye kubera ikinyisura we journalist Rodrigue nyisura jewe ndabazana gusa nk'abasesanguzi nirina igenda giye abantu benshi ntibaratahura ikijya ariyo nirina yarafanga urumva dufate kari we yanahabura kimwe Alvin Smith kwa Alvin Smith urabizi ko atarahura n'ujya mugore ko yasa n'imbobo nta utabizi ubu yari yasirimutse urya mugore yamutamwe ibice mugabo ntabo buyarengewe sivyo Simbizi baze baramwubaho ujya ni papa mu muziki ni papa muri filme muri director man Simbizi n'umupolivan yaravuze akantu kukuntu Alvin yateguye imigambi yo kuja kunya kuri bata no sinzi ko ndavyibuka neza abenshi ndazi ifoto nayo baza yitwereke neza ndabibone koresha umwanya niwe yakunda kuvuga ati uyu mujama Alvin ategura base muga amenya kwinjira mu ntazi ngene yisohokamo ivyo rero mu vyandikana ariko neko ndavuga kubera ikirere iyo foto iyi foto none nuyibona ko yari yambaye ubusa yari yambaye ubusa n'igitandero iki n'igitandero man ugacuba no ko tabafana biwe hari akantu yavuze ngo abafana ngo bamerane ngo twadufana ngo two kuri Facebook man udufana to kuri Facebook mais ni nafite dufana to kuri Facebook mugawe nta no tufise you know urumva ngene bitesa utwo dufana to kuri Facebook dusubire kwivana rya Alvin na Niyakma abenshi cabaye ikijijo ari umuntu yamenye ikintu bigeze bapfa manzo mbwire Rodrigue ninde yamenye ikintu Alvin na niri nabapfuye ntaco toto okay ninde azi ikintu Alvin ariko arakora muri Kenya rona oya zuranyisura ahubwo tuzomugarukana kitubwira ngo umujournaliste w'ikinibi reka dukore deba bo Jesse navuga icyakora ku ruhande rw'iwanje wowe uravuga uko bizi n'umugenzi wawe mwari waragiye kumutegera kuri nishobora gutegera umuntu kuri airport azi ivyo avuyemo nivyo yararimo wapikodi tukiraho mpakanye wowe ni nkuko nawe wosimbira mu gihugu ca hanze nkuko nzi icuma ari igihugu cyacu c'u Burundi ndaza kukwakira hanyuma yo private life kuyimenya bica bigorana wowe wagiye kumwakira waruzi ugiye kwakira nde umuntu ki umuntu w'umustar tubona struggle mu bintu kanaka tudashimye kuvuga okay warugiye kumwakira nk'umuririmbyi kandi abivuga kuvashikwe muri Kenya umuririmbyi yasohotse igihugu abagiye kuduha ibintu bishasha indirimbo niyihe ndirimbo yo maze kubona akina comedy muri Kenya nikina comedy yahora byibusha ari umugangi Alvin J2020 naramubona nkajugumira yaravyibushe ubu vyitwa yuko yevuriwe yarose n'amafaranga kujya niko bimeze ariko umuntu kuvuga icari ntisikosa Alvin arevyemera ko ubuzima bwahindutse arico gituma n'abantu benshi bagomba kumudugira ko bwategeza guhinduka no
jategerezwa go babayika papa. Okay, Alvin Ivana ariko ndavuga kubijanye n'Ivana ry'umugore wiwe. Alvin hari amakuru akirayibanga. Hari amakuru akarayibanga. Nina ntiyari kwemera kubana n'umugabo ashaka kubana n'abandi bagabo nyene. Kugasubiramwe. Nirina ntiyari gushobora gusuporta kubana n'umuntu ashaka kubana n'abandi bagabo. None muri Kenya ari gukora yiki? Hano mundi ntivyemewe. Bijya bintu ntivyemewe bijya n'amashitani. Haruvini abiravugwa cyane. Sineye kumusumana. Ivyemezo nibi. Yuko ari umupedi. No ngakiri mu Burundi vyaravugwa. Je ntusabe fact canke source. Hari ibintu twatukwiye gukora. Ariko natwe twadukeneye guha abakunzi bacu. Ari amakuru yibanga. Kandi nabone hari abamaze kuvyumva muri abo bakunzi banyu urumva. Baze kuza rero duhuriye muri commentaire. Nta yindero. Kandi ndazi na Simbizi yaratinye kubivuga nyamba aratinya idono. Alvin ujyaba mucunge neza. Ujye n'umupedi. Reka turekere Alvin n'umupedi. Bon, ikibazo nuko Kodi nturi kuraduha icemeza. Ushaka icemeza? Yeah. Kubera iki ushaka icemeza? Kubera kutagoshobora kubifata nko karamakuru. Nakubwiye karamakuru yibanga. Sijeje nyene ndabizi. Muri entertainment barabizi. Atabyumve yuko ari umupede gusa. Arabizi. Deja n'umubiri yarahinduye. Mu minsi tuzobona shiramwe amabere atangure kumasura kujya abandi babikora. Atangure kumaso. Urumva rero ushatse kudutahuza igituma atavuga ivyo akora ni kwera ivyo bintu by'ibanga. Yes, none avuga ko akoriye. Wewe wavuga ikintu cyagukuye mu Nyaburunga, mu bwa Burunga, mu Burundi. Kaje hanze y'igihugu. Ngo nizo comedy zisohoka kangahe. Mane Alvin depuis 2023. Baravuga ko ari umupede. Kandi ni musabe source kumbure hazozunda bizikundusha bibabwiye. Kuko rero guce uhangana n'umuntu buryo wa PDG ndafata nk'aba discipline abatandi ushobora guhangana n'umuntu atagira indero. Nareke Simbizi nareke kwicafuza. DJ Alvin man sinumvuka no bivuga. Ekana na Alvin kandi nawe navyivuga atafite indero. Je yatamukubushavuza ibi bintu umvoze yuko yoba arongorana n'abahungu bagenzi biwe. Yarigeze gukubita umufana umengo hari mu mwaka weze igihe atubaye amapine y'indirimbo ya Melanin Boy. Abafana ba Melanin barashavuye. Urumva? Barashavuye. Alvin acha kubita umufana sinzi kuvyibuka. Umuntu w'umuririmbyi kameme ngo akubite ngo umufana mu motife ngo yamututse. Muri commentaire jiwaze rero. Ariko tukiraho Kodi. Oya Alvin birumvikana. Je sindi ko ndamutwaza ko ndamudisinga ntaco dupfa. Urumva? Alvin ashaka kiki. Ashaka kwadugirako. Ashaka asubira vyure imwe vya Melanin Boy. Bivugwe cyane. None ko yo barenganya yongere avugwe. Erega bu yarazimye. Mugaraza akabemeza ngaha muri studio zanyu ngo ni wari umuhitimiye kandi ibindi vyinshi. Ariko turabibona umuntu yavugangwa cyane, umuntu yagerageza gukora hanyuma akerekana ibikorwa. Je nibaze yuko ico none si cyo umuntu yofatira ko akavuga yuko ari karakora cyane. Alvin ibikorwa uvuga ari karakora cyane nibe. Mbwira bibiri. Ibikorwa turabona. Oya mbwira. Ego icambere yaragiye muri concert naho tavyemeze yuko atarimwo. Yaragiye kuvumba concert bandanye. Ukibandanya nta kimwe. Aheruka hano muri studio aranatwemera yuko hari indirimbo agiye kusohora. Iri kwa Joel. Ndayizi rukata ruri kwa Joel ndaruzi. Nibaze ko ari ivyo bikorwa. None okay amazi yihena gute muri Kenya. Afite umuziki mushasho yo. Ntawo umenya. Mu ndirimbo zina heruka gusohora. Ariko umuntu wese Kodi umuntu wese afite ibanga ry'ukuntu akora ibikorwa. Nibaza ko tutomwinjirira. Bafite ni private rero ko gushaka amakiki kuri ba Melanin Boy man. Melanin ni big brain. Melanin nezo musanga mwo bujamba. Ahubwo ujya mu ngo yoba afite ubwenge buri kugihe. Yari kubegera bakamwandikira rya peti bafite umutwe wiruka cyane. Bakamwandikira. Akaba umuririmbyi gasa umuririmbyi. Ujya nako sinakubwiye ko bishwe izina na mwamikazi wa Simbizi. Avene sumuririmbyi kwe. Oya, yo n'umukinyi wa comedy. Mwamikaza n'umutetsi urumva
mwami kazarosha izina ari mikawa Alvin rero naje kurima ibitoki mu buterere hari amatongo hari amaparcelle atarimye sindamuciye intege mugabo nivyo abona yuko bimuha ubufu nagumye mugamenye ko ntabibamwe n'indero man urazi umuntu kwamana akajagari ari we wenyene muri time ariko turikiraho kodi naho wibanze cyane kuri Alvin tubona Simbizi nawe bamwagiriza amakosa yo gutindero n'amajambo yagiye akoresha okay ja kuri ayo majambo nyiri Simbizi nawe sindamutinya nkano majambo umuntu ashobora gukoresha ngo umuntu ngo kunya ibintu nk'ivyo ngo agaburirwa n'abagore ibintu usanga utafitiye proof kubera ko ivyo bintu yabigarutseko Simbizi abantu bariko barabigaya abantu bariko baragaya ivyo Simbizi yavuze bategerezwa kubigaya none ibintu ni ngombwa byose tubihurizeko hajya Simbizi we yarinze abivuga nuko afise proof kandi wewe nyene wambwiye yuko Alvin Smith yabwiye ko ari cyahindutse kuva yahukanye n'umugore kandi vyari ivyo nyine yategerezwa kwahukana kandi ujya mugore none yarumumesha papa rero amesha ntibashobora kubana ujya Canada n'umumesha aca ku mitoto none ama story we turayazi za Canada aca ku mitoto rero kuvuga ivya Alvin ngo Simbizi yamuburindero mani Simbizi n'umupapa rubatse Simbizi ni yavuze ikintu ashobora kukidefanda none kodi urane ko n'umwanya uri kuregeza umwanya uri kuratushana banku ego urabona ko ari impande zibiri zashamiranye rero nk'umusesanguzi urumva yuko hari uruhande wakosoye runini kinini cyane kumbure abantu bariko baratahura ukuri kwishije inyuma ya bino bintu none nizihe impanuro wewe wotanga ngo mbutangiye impanuro ku mpande zose nta muntu ahanura umusazi bigakunda Alvin umuhanuye wewe bishobora muga Simbizi arubatse n'umupapa hari ibintu atabakwiye kwinjiramwo de l'autre part akarabana n'ibintu vy'abapapa none nakubwiye kwimenyereza Alvin niho kwimenyereza imbwa igusanga mu rusengero papa n'umutandera kuburira indero urumva rero nazararaba bo bihangana arabe bantu ashobora guhanura bakavamo ko umuntu yiyumviriye kunya kuri bata umuntu nakubwiye akora ayo mahano nakubwiye ushobora guhuza ategerezwa kwigira yuko ari umuntu adasanzwe kumva atakirimo mugabo je Alvin numva atabintu vyishino muvuga ko mendero yiwe nta utayizi mu Burundi deja ko sinovuga ngo abafana we barabizi ko nta n'abafana agira n'abafise pe yovuga ngo kandi avuga ko ari abarusha ikintu Simbizi ega Simbizi ntakeneye abafana n'umu influencer ivyo akora bavyemera batavyemera bategeza mugu umuziki iyo ushize hanze batawemera muta urabizi none abarundi ntibamenye reka tugushimire twizere ko hari ikigiye guhinduka kuri Alvin Smith kandi na Simbizi wasema vumba ico yavuzwe ko yacumvise ariko hari ikindi nari nagusavye uhanure muri rusanga abantu bane muri entertainment kugira birinde ingeso entertainment iragoye entertainment nta myaka myinshi ndayimazemo mugana abone iragoye ndayimazemo nka 4-5 mugiraguye sana iraguye cyane deja bari mutugwi ushobora gusambura utugwi rero umwe wese mbona yo kwiraba n'inyungu ziwe ibindi byose birabasha yego kodi reka tugushimire ukuntu waduhaye akanya kandi twizere nitwasubira kugutumako ayuko uzotwakirana ikaze nandi ndabashimiye cyane kongera ko amahirwe hari abantu benshi bakenera aho bavugira iyo opportunity nk'ini bayironke kandi nandi ndabashimiye cyane ko namwanyizeye kumbura hari benshi bari kwabwira n'ibindi byinshi biruti vy'iwanje mugabo mwanyizeye mukancheka mu studio nziza yanyu nk'iyi ni vy'agateka ni vy'agaciro kandi nandi ndabashimiye cyane